wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe TWR Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mu kijenje mugenzi mukunzi biganiro abakunzi b'amahoro. No munsi uri kubona Dasimana Akiza twaturikwe n'umutumire hano umutumire turabakora mu kice. Ndakora mu kije amahoro y'Imana. Twagatubaye akanya muramutse abariko batukurikirana kandi wongere ubimenyeshe. Yego ndaramukije abariko batukurikirana. Je nitwa Onesphore Manirakiza ndi mazina yawe. Yego. Nkaba ndumwongere mu shingiro gitwa Shama Temple mu Gagara. Yego. Murako cyane kaze cyane mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Mu kiganiro cy'uno munsi turabira hamwe ubuzima bw'umukristo tugereranije n'ubuzima bw'abahimana ba kera cyane dufatiye ku mukozi w'Imana umwubahwa umuvugishwa n'Imana yitwa Nehemiya ruza kwishimikiza ko ariko nkuko umukozi w'Imana turi kumwe ari mu batanguje ikiganiro abakunzi b'amahoro nagyanda muhakanya agire nk'ijambo ry'intangamarara atushikiriza karibu. Ikiganiro abakunzi b'amahoro ni ikiganiro cyatanguye mu mwaka wa 2015 mu gihe hariho impari muri politike n'uruhagarara byagaragara yuko umwansi yoshobora kwicinga mu kiza ngo ateranye abantu hanyuma azane n'ingorane mu gihugu nkuko twari tumaze igihe tubibona mu myaka yahera. Hanyuma icyo gihe abakozi b'Imana barongoye amashirahamwe atandukanye akora hano mu Burundi turiko turasengera ivyo bihe tuko turiyumvira uruhara rwacu n'ugushengero niho twiyumviye tuti turakwiye guhumuriza kwigisha no gutanga umurongo ngenderwako abakristo bo kurikira n'abarundi imbere bagomvye kutwumviraza bo kurikira kugira ngo babungabunga amahoro bayamamaze hanyuma tubandanye mu gihugu cyacu tugendera mu nzira yitubuze n'iterambere. Yego. Murako cyane nk'abantu bakurikiye kino kiganiro kandi bakagenda kigirisha mbega twacara byaye inkurikizi. Urakoze. Mu Burundi abarundi ntibakunda kuvuga ibintu ngena byagenze ugomvye kubabaza ngena byagenze baranezererwa imbere mu mutima muga ntibabivuge ariko mpagaze ku bintu bimwe bimwe byariko biraba kijya gihe urabona umwimbo munini. Umwimbo wa mbere nuko hari abantu kubwo inyigisho z'ibinyoma n'abavugishwa b'ibinyoma bari babateye ubwoba yuko igihugu kigira cinjire mu gihano kw'Imana yavuze ko tutanasenga bari batawe guhunga kandi bariko barahunga bahunga batewe n'ubwoba kuva dutanguye kwigisha no gutanga ihumure no kubabwira ingene abo serangura bigisha n'abavugishwa b'ibinyoma n'abatarabibinyoma twararonse inkuru nyinshi ziva mu gihugu zivuga yuko abantu ahubwo bafata amajambo bumvise mu kiganiro bakayashira mu telefone bagaca bafata muri telefone bagaca babibika ivyo biganiro mu matelefone yabo kugira ngo babihanahane n'abandi canke uje kumutera ubwoba amwumvisha ijambo ry'Imana. Rero umwimbo wa mbere twabonye nuko abantu batanga kurema tubona umuvuduko w'abantu bahunga uragabanutse hanyuma ugiye kuraba inyifato yabaye mu Barundi mu mihinga y'igihugu urabona ko kumvikana kwihanganira by'abandi biyumvira kwiyubara ntujane nyabahururu byararanze igihugu imyaka 5 iheze gushikana iki gihe abatwara igihugu bamaze igihe babivuga ati nigitangaza kubona ingena abantu batekanye nibihe byaciyemwo bimwe byari binateye n'ubwoba harimo kubura ubuzima bw'umukuru w'igihugu n'amatora twariko turagira ukabona igihugu cyose gitekanye birumvikana ko imbuto y'amahoro imbuto y'umwumvikano imbuto yo gutahura kazo k'igihugu ko kava mu nyifato zacu yabibwe muri kino kiganiro yarameze dukwiye gusa kubana yatwivomerera. Yego. Murako cyane uno musi rero nkuko maze kubivuga tuzakuraba igicapo cy'umukristo ingene yo kwifata dufatiye ku mukozi w'Imana umuvugisha n'Imana Nehemiya dusoma muri Bibiliya mu biganiro bingaye tumaze kugira biheruka bamwe barasiguye umukristo afatiye kuba mukikije ubundi arasigura umukristo afatiye ko iyo yiswe umukristo acaba mu ijuru ahura n'amageragezwa mbegaweho wo kongera kuvuga uti umukristo ninde. Urakoze cyane ubwa mbere umukristo tugiye mu ijambo ry'Imana rivuye mu muntu agomba kumera nka Kristo. Yego. Kera bagikizwa ubutumwa bwiza bwitangura bitwa abigishwa ba Yesu. Mu ishengero ryo muri Antiokia
mu gice cya 11:26 Yego. mu byakozwe n'intumwa niho bavuga yuko abigishwa ba Yesu niho hambere bitiwe abakristo. Urumva ko bavuye mu mwigishwa wa Yesu baja mu muntu ameze nka Yesu Kristo. Rero umukristo ni umuntu yizeye Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe. Hanyuma akaba ubuzima bwiwe bwarahinduwe n'ubutumwa bwiza kuko amaze kwizera yaronse ingabire yamwe yera mu bugingo bwiwe imuhindura. Akaca yinjira mu rugendo rwo guhinduka asa n'umwami wiwe. Hanyuma icya kabiri n'umuntu yatumwe mw'isi. Mw'isi ngo abe umuco n'umunyu. Rero n'umukristo n'umuntu yizeye Yesu nk'umwami n'umukiza ariko arahinduka ntaraja mwijuru suko abuze iyaja yaratumwe. Yesu yavuze nkuko data yantumye niko nanje ndabatumye mw'isi. Rero aho mw'isi yatumwe ngo yamamaze ishimwe ry'Imana yiwe. Atume abantu bamuravye mu nyifato ziwe, bamuravye mu bikorwa akora no mu ngabire yahawe zikoresheje, atume benshi bamenya Imana bayizera. Rero n'umuntu no mwita n'umujana butumwa ari muri nose. Yego. Murakoze cyane. Naha rero tugira tumuvuge ko ingene yo kwifata tumugeranije na Nehemiya. Nehemiya ninde? Nehemiya ni umuntu tubona ava mu bw'Isirayeli. Yari mu buhungiro. Yari mu buhungiro ari kumwe n'abandi bari baratwaye nk'inyagano b'Abisirayeli. Aha tuvuga ko ubuhungiro bw'Abisirayeli bwatanguye mu myaka y'amajana 720 na kangahe, aho ubwami bwo mu buraruko bwatwawe nk'inyagano na Siriya. Hanyuma mu myaka y'586 aho ubwami bwo mu manuko bwatwagwa na Babuloni. Yego. Rero Nehemiya ni umwe mu bantu bari mu buhungiro, yari yaragiriwe n'ubuntu mbere yo gukora ibwami mu gihugu cabatwaye nk'inyagano, ariko n'umuntu tumubona yagumana umutima yiyumvira iwabo, yagize n'uruhara mbere mu gusubira iwabo kubaka uruzitiro rwari rwarasenyutse rw'i Yerusalemu ugiye batwawe nk'inyagano, igisagara cyashitse gisambuwe. Hanyuma agira uruhara mu gusubira iwabo no kubaha uruzitiro no gutunganya ingena uburongozi n'intwaro yogenda ku masigarira abari baragumye Yerusalemu n'abahavuye bahunguka babihawe n'igazo c'Imana nkuko umuvugishwa wa Yesaya yabivugishijwe ku mwami Kuro azoreka abantu bagasubira iwabo. Rero barungitswe we na Ezira n'abandi gukora ico gikorwa cyo gufasha basubiye iwabo n'abasigaye mu gihugu c'iwabo gutunganya ivy'igihugu no gukora iceyi cyari gihari. Ego mbega tutaraja kure nagira niyumvire mbega kugereranya umukristo buno munsi n'umuntu w'Imana cyumvugishwa n'Imana wo mwisezo rya kera, mbega biroroha baba ari mu rwego rumwe canke? Kugereranya umuvugishwa canke umukozi w'Imana mu mwisezo rya kera n'umukristo w'ubu harimwo ivyo bahurira ko vyinshi. Icambere y'Imana ni imwe. Basenga yawe icyo gihe yarizwe n'Abisirayeli gusa, ariko uyu munsi yari ifise intumbero yo kumenywa n'amahanga yose. Niyamana nyene bakorera. Icyo ni cyambere. Icya kabiri cyo bahamagarirwa gukora kwari uko iyo Mana imenyekanishwa mu runganwe rwabo mu gihe cyabo. Abisirayeli kwari uko Imana iva kwitwa Imana y'Abisirayeli ikitwa Imana y'isi n'ijuru isengwa na bose. N'ubu umukristo afise umuhamagaro w'uko iyo Mana ahaba n'abamukikuje bayimenya. Hanyuma itandukaniro ritoya rihari nuko mpemu w'Imana ico gihe atari bwabe mu bantu b'Imana, yaza ku bantu kabushungwe. Ubu arahiriwe kuko mpemu w'Imana kuva dukijijwe Yesu amaze kuzuka mu bapfuye akaduga mu ijuru, hanyuma akatanga mpemu aba muri twebwe. Harimo rero koroherwa cyane mu gikorwa kurusha abambere batwitangiye. Mu guhamagaro n'umwe, intambara duhura ni zimwe, ibinzitizi duhura ni zimwe. Yego. Nuko rero Nehemiya yari umuntu akora ibwami, mugabo mu Isirayeli akifuza gusanura iwabo. Mbega umukristo canke uwo mukozi w'Imana yarorohewe mu yari karakora? Uwo muntu Nehemiya ntiyorohewe. Ntiyorohewe uhereye mu ntango, kuko usomye amateka canke ubuzima bw'ibihugu bw'ico gihe, igikorwa yakora cyo kugaburira umwami no kuhonja ku nzoga z'umwami. No kuvuga yuko bambe yakora akazi kateye ubwoba. Yakora akazi ko guhonja ku nzoga z'umwami. Nakuvuga iki? Nakuvuga yuko umwami bamuroze niwe yabanza gupfa. Yari umuntu bashize ahantu hagoye, hateye icyubahiro kubera abana n'umwami muga hagoye. Niwe yari nk'igikingirizo c'umwami mu vyerekeye ubuzima bwiwe. Ariyo kandi kufata ingingo ngo yereke umwami
kwababaye mu mutima uko niko yabigenjeje ntibyari byoroshe ko avuga ngo mwami ndafite icyo ndakubaza byasabye yuko amaze kumva inkuru z'i Yerusalemu n'ingena hamerewe yagaragaje umubabaro umutima gushikaho umwami awubona kiyagiye bavuga yuko umwami utamunezereje yashaka guca kwica imbere y'umwami ntakuza wishavuza wuzuye umubabaro ariko tubona ubwo kwimana kwabanye nawe umwami abonye ati ndabona ko atakindi gitumye umeza gutyo ni umubabaro wo mu mutima byagaragara yuko yararinze yari umuntu afite ishaka ugukunda igihugu kwiwe ugukunda kwaca imana kwiwe kwaragaragara akemera bikazana ingaruka bizanye mu ingaruka ya mbere ubuzima bwiwe yarabuteze ingorane mu kwemera kwita umuhamagaro no kwitwararika ivy'iwabo yaba umuntu asanzwe wundi yari kuvyumva akavyihoza akabandanya baho nkuko ubuzima busanzwe akidoga ataca avuye imbere y'umwami ariko biragaragara ko umutwaro wiwe wari munini kubyo utari woroshe kunyegeza n'imbere y'umwami kandi yarazi ko byo mutwegera ingorane ego mbega Nehemiya yarazwe n'iki kuko ndavye ikibazo yari afise yarabayeho neza yararya novuga ko yarabayeho neza mu jamake none ico camuranga ni nk'igiki catumye aguma yiyumvira iwabo tuvuga yafise karanga muntu igice karanga mutima kiwe kari kameze gute uri kurakiyumvirako Nehemiya mbaje kuvuga ben urunganwe rwiwe bahezira n'abandi n'abantu twita amasigarira n'abantu bagumye bizera imana naho bari bananiwe nk'igihugu kugendera mu nzira z'Imana rero cyamuranga ni ishaka ryo kubona izina ry'Imana rihawe icubahiro ico gihe rero izina ry'Imana ryashobora guhabwa icubahiro igihugu ciwabo kiri musaka igisagara ico gihe kera mu vyumve neza igisagara kitagira uruzitiro cyaba ari nk'igisagara kitagira imbibe cyari nk'igihugu kitagira imbibe cyabaragatukisha ibisagara n'ubu vy'Iburaya winjiyemo urabona bisagara by'amasigarira uri cabona inzitiro zibikikuje kumva rero izina ry'Imana ritukwa n'igihugu kigatukwa kuko igihugu gitutswe izina ry'Imana ryaba ritutswe yarangwa n'ishaka ry'Imana ingoro y'Imana imwe yaranga Yesu cya kabiri yarakunda igihugu ciwabo yarakunda igihugu ciwabo ko byari bifatanye igihugu ciwabo cy'Abisirayeli Imana y'Abisirayeli kitameze neza Imana yacitukwa hanyuma nizira ry'Imana ryaca ridahabwa icubahiro nicyo kintu ca mbere camuranga naco cyave kimusunikira gusengera igihugu yari umuntu akurikirana amakuru yo hafi yo mu gihugu ciwabo niki giye inkuru ya mbere mu gice ca mbere tubona yumvise amakuru y'abantu bavuye i Yerusalemu yakurikirana hafi inkuru ziwabo kandi bugira kabiri byaciye asenga so umuntu yumva amakuru ngo ace ahereza kwidoga no umuntu yarazi yuko Imana ikora yari yizigiye Imana naho yari ahantu mu gihungiro hari igirwamana Imana yiwe yarayizigira nicyo gituma yagiye imbere y'Imana agasenga kujya Imana itabare kindi kintu cyamuranga mbona nuko yari umuntu yiteze gutanga intererano ntiyasenga ngo Imana ikoresha ubishaka gusa yari yiteze ko nawe nyine mukoresha cyo gituma akiriko arasenga yaronse cyiyumviro kimubwira ati rega wewe uri mu ruhande rw'aboterera turi mu ruhande rw'abosenga gusa niho yacazana imbere y'umwami umugambi wo gusubira kubaka urumva rero ngibi ibintu byamuranze harimo rero rishaka gushira amanga amaze gutanga urwo mugambi yaragwanijwe gose agwanywa n'abatwara i Yerusalemu b'abanyamahanga abansi biwe nibo bamugwanya kuko ntibagomba kwagira umuntu numwe ababara Yerusalemu ayiha agaciro ayiha agateka cyo gituma bamuteranya ku bami batwara cyo gihugu bakondorora aho karere bati uyu muntu ariko rubaka runozitiro niguzura azusha yimika umwami yaramajamwe kumubeshera mugabo yagize gushira amanga gukomeye kuburyo bakoresha imitego myinshi kumutega arayinesha hanyuma kiri mbona cyamuranze mu bice bya 5 6 7 ndamubona ari umuntu w'ubutungane amaze gushika iwabo asanga abakuru b'abayuda bari basigaye bari yabiwabo baronde inyungu z'umurengera abantu bahinduka baja babo aravuga n'ubukari bwinshi ati ibi vyaha nivyo vyatumye basokuruza bacumura Imana irabatwara none murabisubiyemo n'umuntu yarangwa n'ubutungane kuburyo bavuga bati bavuga muri Bibiliya injya bagi muhiriwe ntiyigeze na Bibiliya bango naho yarafite uburenganzira ko ajya kuvyo abanyagihugu bazanye ntiyigeze ajya abanyagihugu yabayeho ubuzima bw'umuntu w'inyankamugayo bw'umuntu atagaragaza kwikunda hanyuma aba nk'umuntu yitanga gutyo ndabona mu bwa nyuma agaragaza ibimenyetso byo kubaka ibintu birama yari umuntu atubaka ibintu
kubw'izina ryiwe yagomba kubaka ibintu birama kuko yasubiye iwabo yasubiye ku kazi aheje igikorwa muga kaza araza kuraba ingene ibintu bimeze yego murakoze cyane muraheje kutubwira ivyaranga by'ukuri uwo mukozi w'Imana iryo shaka gukunda ibikorwa ubutungane gukora ibintu birama ivyo byose turumva ko ari ibintu bigize umuntu kandi umuntu wese yaripfuje kuronka none koko umukristo mu munsi wewe muri rugendo kuja mu ijuru no kwa mu gihugu ciwe wewe akwiye kurangwa niki je nibaza yuko umukristo ntaja kuri Nehemiya ibi byaranze Nehemiya birakwiye kuranga umukristo wari we wese yego icyambere navuze yuko yakunda igihugu umukristo wari we wese arakwiye gukunda igihugu agikunda kubera iki igihugu agikunda kuko icyo yatumwemwo nicyo yatumwemwo nk'umujana butumwa yego rero aho yatumwe nk'umujana butumwa habaye amahoro nawe acaba amahoro kandi agakorera Imana neza iryo jambo Paulo avuga ayandikira Timoteyo ati ndahanura abantu bose ngo basenge hanyuma ngo cyane cyane musengera abaganza yego musengera abashizwe hejuru kugira ngo tuba amahoro hanyuma dukorera Imana neza yego rero umukristo arakwiye gukunda haba yatumwe kuko abo yatumwemwo niba bamwo akwiye kubakunda kandi akwiye kuyifuriza neza akwiye kwifuza ko hamererwa neza kuko ni hamererwa neza azorangura icyo yatumwe neza kandi cha kindi yatumwe akizoga kugenda neza icyo ni kintu ca mbere abakristo bakwiye gukunda ibihugu byabo n'ibihugu byinshi ibihugu byose mugabahereye aho bari uko niho batumwe nitwaje imbere y'Imana izotubaza aho twatumwe aho twabaye muga si cyo gusa umukristo akwiye gusengera igihugu nimwe ariko ndavuga Paulo abwira Timoteyo akabwira n'abantu ati mbwira abantu bose ngo basenge hanyuma ngo cyane cyane basenge bashizwe hejuru abami n'abaganza aha bibiri kuduhamagara gusengera aba president abashikiranganje abafata ingingo bose kugira ngo urutonde rw'Imana abariko rubaganza bagendere mu vy'Imana igomba umwese atari ntava bakoresha hanyuma igihugu itekane ubutumwa bwiza bwaguke bumenyekane ikindi akwiye gukora akwiye gutanga intererano akwiye kwikuramwo ngo asenge ngo Imana ikore akwiye kwibuka ko nawe nyene afise icyo yoterera afise icyo yoterera bivana n'ico umuntu ari Nehemiya yasabwe kuvuga imbere y'umwami kubera yarasanzwe ari bwami yego yasabwe icyo yarashoboye yari yarahawe Imana izodusaba icyo itaduhaye nukuvuga rero yaba umuntu mutoyi ariko aranyumviriza ari mu cankuzo ari imugina mu makamba ari mugwi mu cibitoke yaba umuntu mukuru yizigiwe n'umukuru w'igihugu akaba ari muri pare ariko arakorana n'umukuru w'igihugu twese tuzobazwa ico twahawe naho twagarukira handiko mvuga ngo uranyumva neza umukristo akwiye guterera yisunze ibijanye n'ahaherereye n'ubushobozi afise n'ivyo ahambije nariko ndumviriza indirimbo ejo yampezagiye cyane gose n'abantu bitwa New Boys ab'Abanyamerika bariko barima ngo nguko niko duhindura isi yego ngo abantu benshi bibaza yuko guhindura isi ari gufata ibintu binini bigaragara bivuze gwamo bagahava bapfa batabonye isi hindutse ngo ariko guhindura isi ne hajya usenga uri mu cumba wenyene atanumwe akubona atawugushimira ne hajya ubona umupfakazi kwibarabara yabuze numwe muraba ukamwumviriza bishobotse ukamufasha ni kugaburira imfuvyi yatawe atanumwe ayibabaye ukukorera uwo umuhambije nuko duhindura isi raba Nehemiya yumviye umuhamagara arasenga n'umuntu umwe asenze none uruzitiro rugizene rubatswe uko umwe wese akora icyo kiri hafi yiwiwe kijanye n'amashuri yize n'akazi yahawe n'ahahambije uko ni kumuntu aterera mu gihugu ciwiwe tumaze gusenga dukwiye guterera nababwiye yuko igihe mwambaje ikibazo ikiganiro cyatangura kw'intererano yacu kwari kuganiriza abarundi tubabwira ijambo ry'Imana rivuga ku mubano mwiza kugusoneranirana n'ubumwe mu barundi kandi byarafashije aho niho twahambya nta numwe atagira wahambya uko umwe wese ahari naho yatumwe ikindi no gushira amanga utangwe gutera utanga intererano yawe baraguca intege baraguca intege bahubwira ko ivyo urakora ataco bivuze bahubwira ko ataco bizoshikako hanyuma ugahakwa kwemerana navyo Nehemiya bambwira ati n'intambwe zocako zigakubita umugere byoca bisenyuka nibuka ndaguciriyemo gatoya
igihe je nije natanguye umuryango w'abibuzi wa Kristo wa Sopro Christ Yego. igikorwa c'abatwa bakora ndi mu bagikoze nk'uw'imbere nariganiriye n'imiryango y'abatwa nibuka tuko turaganira n'abatwa bibusiga nibuka tuko tuganira n'abatwa abimuramvya mu Rutegama nibuka tuko turakorana nabo abantu baba b'intwaro bamwe n'abanyagihugu bo hafi baradutwenga aba bantu nibafashika aba bantu no guhomera yiyo nka ntibishoboka bakaduca umutima n'ukuri umwe yarambwiye ati ahubwo ibi mubagira abonye dukomeje ati ibi mubakorera kuko mubakorera ntimubidukorere twebwe tuzobisambura tunabice kwa kuntera ubwoba iyo ugomba gukorera ineza na cyane cyane ineza atakintu yizigamwo ineza ihindura ibintu abantu bari bagaragaje ko bagombye gufata ko ari bidahinduka aba banzi benshi rero tukwiye kurangwa n'ubushizi bw'amanga nkuko Nehemiya yaranzwe n'ubushizi bw'amanga hanyuma muri ivyo harimo kwitwararika ubutungane n'ibindi byo kubaka ibintu birama mu gihugu mu miryango n'ibindi ego uwo n'umukristo niko akwiye kumera kandi tumaze iminsi twigishwa ikintu cyo gukunda igihugu n'ivyo gukunda igihugu harawusanga kumbura umuntu yovyumva mu buryo ubundi mu buryo buriya mbega gukunda igihugu wavye kwa kugisengera kandi intererano no gukora ugashika aho watiza gushika no gushyiraho ubutungane mbega biroroshe wavuze ngo gushira amanga ni koko biroroshe ntivyoroshe mugabo vyongeye ntibigoye cyane mu gihe uzi kw'ico kintu ari ikintu nasubirizwa yego nagomba abariko baranyumviriza yuko umenya agaciro k'igihugu hangiye ku muntu ari wese atari mu Kristo umenya agaciro k'igihugu uri hanze yacu umuntu ataraba hanze y'igihugu ntaramya agaciro k'igihugu ciwe sindamwifurije ngo azobe hanze mu ngorane ndamwifurije azobe hanze nk'utembereye naho nyene ucubona agaciro k'igihugu cyawe n'ukuri kose umenya agaciro k'igihugu uri hanze y'igihugu ubona imenga ivyiriyo byose ubizana iwanyu uribuka ko utari iwanyu uribuka ko bariko barafasha abantu bahera kubi wabo uza gushikirirwa uhevye je umunsi wa mbere nagenda hanze y'igihugu imyaka 12 iraheze ngarutse nagarukanye ishaka ryinshi cyane mugabo ndababara mvuye mu airport manini ubona amazu ayakikuje nururuka ku airport y'iwacu mbona ingena hameze mbona ingena abantu bateko barakora cyane byari ishaka nagomba ko abantu bamera nk'uko nabonye ahandi bameze kuvuga ubona ibyiza by'ahandi ntubishima wifuza uti yaba byari iwacu rero mu vy'ukuri iyo mvugo gusa abanyapolitike muri kahise barakoresheje abari ku butegetsi bamavuga bati abo tutari kumwe n'abansi b'igihugu canke abateri ngwana n'abansi b'igihugu kubyo jambo rya isa ryataye akanovera mugabo mu vy'ukuri nta numwe akwiye kudakunda igihugu kuko igihugu niko karanga muntu ko umuntu wari we wese aho umuntu azogenda hose azobazwa igihugu avamo passport ni yagendana ni igihugu avamo ubikunda utabikunda birakoma inyuma byiza rero umuntu yagikunda akagikorera hanyuma na cyane cyane ku mukristo wewe azi ko yagitumwemwo ngo kimenye Imana none wumva kugikunda tweho rero bica birengereza twese kubera kugomba kumererwa neza twe no kugira ngo n'umuhamagaro wacu twahamagariwe ushike rero gukunda igihugu ntivyoroshe mugabo ni gikorwa ntasubirizwa umuntu wari we wese mu gihugu arimwo akwiye gukora ukubona ibindi bihugu byateye imbere niko ishaka ryuko ikiwaho gitera imbere rikura muri wewe yego murakoze cyane ndabona ko amasaha yoyo ndaturindira ariko arasa n'atera agenda ariko novuga nti kuri iki kiganiro twe turagira uri kurava uvyerekeye gukunda igihugu muragisengera akongera gakora kana kifuza yuko nibiri hanze ahubwo vyoza mu gihugu urumva icyo sikikwa cumu Kristo gusa urumva bavuze ati umukristo wewe birarushirije yego ariko aba bantu bari ku ntwaro uco babwira iki dufate ko cyo gukunda igihugu icyambere cyo no shima nuko imvugo yabari ku ntwaro irahumuriza yego ivuga gukunda igihugu ihamagarira abantu gukunda igihugu ivyo ni vyiza cyane gose ahubwo icyo novuga ni tubikurikiza ibikorwa hasi mvuga ari ku ntwaro gusa mugira nabandi bose muga mpere ku bari ku ntwaro ni tubikurikize ibikorwa icyatumye abisirayeli bati igihugu ciwabo
kikaba umusaka no kubera batagira ubutungane no kubera barya imfuvyi no kubera barya abapfakazi no kubera namirasoma muri Zefaniya haratangaje gose harateye ubwoba mbere avuga ati umviriza muri Zefaniya ingena iyo jambo riteye ubwoba nasomye rikomeye riba ngo uzobona ibara ujya mugwa wagararije wanduye kandi uhahaza ntiwumviye ijwi riwubarira ntiwemeye guhanurwa bari kwavuga Yerusalemu ntiwizigiye uhoraho ntiwiyegereje imana yawo mva gatatu abaganwa bo muri wo ni nk'intambwe zivuga abacamanza bawo ni nk'amabingira agenda ijoro atagira ico araza namba abavugisha bawo ni ibihuruduka kandi nabajyarukanye abaherezi bawo bahumanije ahera kandi bishi byagezwe ku manyama Yerusalemu cyatumye ijya mu ngorane nuko abarongozi bo mu gihugu batagize ubutungane ngo bagaragaze ya mana ibyo yifuza ngo bagihindure cya gihugu imana yagomba ko yandi mahanga akiravya amenye iyo mana muga ntibarabo gusa bari n'abakuru b'idini akavuga abaherezi n'abavugishwa ngo abavugishwa barahuruduka abarongozi amashengero n'abakorera imana iyo batakurikijwe iby'imana ngo bakora iby'imana igomba bagatangura kurongorwa n'inyungu zabo canke z'abandi bantu babahemuka igihugu akavuga ati abaherezi bawo bahumanije ahera iyo tubona injyane y'amashengero tukabona kudahuza hagati y'abarongozi no guhumanya igihugu rero nukuvuga yuko abarongozi b'igihugu n'abarongozi b'iby'impemu n'abantu bose bashizwe hejuru barafite uruhara runini cyane mu gukunda igihugu kuko nibashira imbere ubutungane amategeko yubahirizwa bose hanyuma bakagwanya akarenganyo bakaba abantu bitwararika babandi imana yitwararika urabaza baribo imfuvyi n'abapfakazi babandi batagira ikibavugira bakaba bitwararika bakabavugira igihugu rero babagikunze kuko utabigize ubucansa no kuvuga iki ubikwegeye umuvumo n'uburake bw'Imana ihana abatakoze ivyigomba kuko ni Imana yihora ifuha cyane cyane ikaronderera guhesha agaciro babandi atabantu bukabaha agaciro bafise murakoze cyane turagushimiye cyane kuri gano ciza mudushikirije abari ko batwumviriza turabakengurukiye ko mwadukurikiranye kandi turashimye n'umukozi w'Imana Pastor Nisforman akiza hano yatubaje kubatiramisha natwereka cyane cyane ku buzima bw'umukristo ingera akwiye gukora nkuko abo hambere bakora twafatiye ukaroro ka Nehemiya kandi uwo twabonye ko yarakaroro keza uko yarakunda igihugu akagira ishaka akumva yokora ibirama akumva yogira ubutungane atumbereye kandi ibyo bituma igihugu nacyo gikomera kandi kimera neza rero ngo n'abakozi b'Imana nabo barakwiye kwitwararika cyane impfuvyi n'abapfakazi kandi bakavuga ukuri ntibahuruduke n'ivyo navyo nivyo umuntu akwiye kwitwararika turabashimiye nanye ndabashimiye cyane nshimira n'abatumvirije yuko ijambo rikomeye cyane turi muri kino gihugu nk'umuco wacu nk'umunyu wacu iyo ibintu bibishe rero natwe turabibazwa iyo atamuco hari natwe tukwiye kubazwa kuko nitwe dutanga umuco yego twizere ko nitwaswa kwatumira muzotwitaba yego kandi nzobitaba kandi mwakoze kuntumira murako cyane mwe bariko baradukurikirana turashimiye ko mwabanye natwe kandi turabakengurukiye tubasezera naho utaha ufite ikibazo c'icunganira telefoni 71 amajana 24 197 cyangwa ugakoresha 39 amajana 499 amajana 619 canke ukadusanga aho dukorera ni mw'irohero ya mbere ibara ryitiriwe Gerere inimero 27 niwe mwami w'amahoro niwahora rumisigiba ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199 iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri Whatsapp mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57
tukaba tukwikebanuye naho ubutaha.